bakunzi ba Magagi Burundi turabaramukije. Tukaba uyu munsi twashoboye gusubira hamwe mu barubaka ikigega, aho twasanze bahigejeje kure bagira indani mwo baragisiga, aho ubona bageze ku ntambwe ishimishije, aho mubona bari bamaze gusigamwo isima ko bakoresha n'isima yitwa Scarite. Hasigaye kugira lisage hamwe bashiramwo agakushe usanga ari isima gusa. Murabona yuko ibikorwa bigeze kure cane, ari vyiza cane vyo gushima, aho kizoherera bizoba ari vyiza gose. Rero tukaba twavuze ati ko tubona ibikorwa bigeze kure, tukaba tuhaciye ntitwogenda tutaberetse ibikorwa vyiza cane, hari muri ya komine Giteranyi, intara ya Muyinga, ku mutumba wa Bisiga, inyuma kuri ya hoteli Nshimirimana. Rero nyuma yaho twabonye impande yaho nyene mwo barafyatura amatafari, y'amatafari adakenera amazi, yo kuzobandanya bubaka aho mubona kuri urwo rupangu. Urabona n'abantu babimenyereye gose bariko barabikora, bari benshi bahanye kugira ngo bakore ivyunguka, bakore menshi nkuko mubibona. Rero bakunzi bacu, nkuko namwe mudahengeshanya kubana natwe, niko natwe tutazohengeshanya gukomeza kubereka ibigezweho tuza turabona aho tuzoba duciye, hanini twibanda ku bikorwa vy'iterambere muri rusangi. Urabona nk'ibi haratuma habaho guhangana n'ibintu bijanye na environnement, ibintu bidukikije, kugira ngo dukomeze kubizigama, kubibungabunga, ko nk'aho amazi n'ibindi bituma bitononekara, kuko aha baba bakoresheje amazi, naho urazi amazi kirumara, amazi iyo batayakoresheje muri ibi atuma turonka oxygene n'ibindi vyinshi bitandukanye, bakayakoresha ibindi bikorwa bitandukanye atari ivyo kwumba amatafari. Rero murabona n'ivyo gushima, n'ivyo gukomeza gutera intege, dukomeza tuvuga tuti uyu muntu yagize iki ciyumviro akazana amatafari ameze uku, n'iciyumviro ciza cane, iciyumviro kandi gifishe iterambere mu vy'isi ihanganye n'iki gihe harimwo n'amazi. Rero ntitwobara tuvuze ngo turagejeje ngaha, ibiganiro vyacu nakagaruka, tukaba duhamagariye gukomeza kubana natwe, dusaba abataragira subscribe kuyigira, abayigize namwe mukomeze mugire comment na sharing, kugira ngo bikomeze kugera henshi kuri benshi na kure, kuko ibiganiro bigira ico bihinduye muri societe, mu kibano, bikagira n'ico bihinduye mu myumvire y'abantu. Mukomeze muhezagirwe, mwakoze kubana natwe.